Abdul uyu munsi twavuga ko ibibazo byari muri football yacu y'u Burundi bigiye gukemuka kuko baravuga n'ivyo izi miliyoni zigira kuri 200 zigiye kongerwa kuri izi miliyoni 50 zahora zitangwa zishize miliyoni zigira kuri 70 z'amafaranga y'amarundi guca ushirako mu gikombe cy'umukuru w'igihugu amafaranga yari miliyoni 15 agiye kugirwa 25 ariko kandi bakanavuga ngo no mu bijanye n'amafaranga akoreshwa mu migwi hagati canke bahereza imigwi mu myiteguro yayo hari ikigiye guca congerwako uyu munsi twavuga ko ibibazo byari bihanze umupira w'amaguru w'u Burundi bijanye n'ubutunzi bigiye guca bikemuka. Jewe mu mbabarire ukuntu ngira rabisesangure ni mu buryo bw'ibiharuro ni wabona afise calculatrice uyegereze hafi nta kibazo na kimwe kugira ngo tujanirane nivyo uyu munsi turiko turatera intambwe ije imbere sivyo turatera intambwe ije imbere mugabo buri uzorabe mu bintu vyose muri abantu batwende bagabo ba mama sivyo nababande twita bababura baje babarimo mu bintu byose anose hakoraniye abantu benshi twende bagabo barimwo babura baje barimwo avuga ba bantu ivyo mukora byose turi puru nababandi bagenda bitsindagira bakwereka ko muriko murajana bamuga intambwe zikagoma zikandagira hahandi mwikoreye igiti muri 10 acamanura urutogo kujya mu kigumye muri warenenye warenena miliyoni zivuye kuri 50 zigeze kuri 70 nariko ndaraba hano mu Burundi kugira ngo wubake equipe ishobora kuboneka n'imiburi muri top 4 uba wakoresheje amafaranga angana gute kugira ngo bake equipe yo n'imiburi muri top 4 ntushobora kuja wakoze wa muntu y'imiliyoni 400 bijani ariko yes n'imiburi navuze ngo n'imiburi no kuvuga make ushobora gukoresha miliyoni 400 heraba kubaka equipe ama equipe y'Iwacu hano mu Burundi uko asanzwe yitunganije na equipe mbere na mbere abakinyi bose atunga igice kinini baja ku isoko buri mwaka sivyo effective y'abakinyi bagera kuri 25 sivyo Patrick abakinyi bagera kuri 25 n'imiburi igiciro tumaze iminsi tubona ku mukinyi recruitment tutagiye hasi tutagiye hejuru kugira ngo ntibize kurusha abantu mu mutwe miliyoni 4 ku mukinyi sivyo amafaranga ya recruitment dufate ko buri mukinyi hawe miliyoni 4 uri kurubaka equipe ushaka kwizoza muri top 4 ni namake mugabo uko umupira wacu wubatse turabibona uyu munsi turiko turabona ama equipe rekatanga miliyoni 10 15 20 sivyo ariko reka mfatire kuri 4 kugira ngo twubake projet nto yoroshe miliyoni 4 z'amafaranga y'amarundi ububatse effective y'abakinyi 25 muri abo bakinyi 25 bose ukwije swad uzokoresha ku miliyoni 100 sivyo miliyoni 100 aho staff y'abatekinisye nta yirimwe umumenyereza wa kabiri sivyo uvuye ku mumenyereza agira kabiri peut-être m'entraîneur w'abagardien nta m'entraîneur w'abagardien wongeye ko préparateur physique n'imiburi niriwe ndaje mu mazina yabo no kubadondagura ngira iyo staff y'abantu bagera kuri 5 basi n'imiburi 5 muri equipe babandi twita abatekinisye sivyo bake bashoboka kugira ngo n'imiburi urabe ku minsi yegera imbere effective y'abakinyi 25 ako staff y'abantu 5 bonyene nanje nagerageje vyoroshe abakinyi 25 niyo staff y'abantu bagera kuri 5 babandi twita abatekinisye babandi bari kujya kuri bande touche sivyo ano 30 mugaba abakinyi gusabo ni miliyoni 100 na karorero kuri recruitment gusa buri mukinyi umugeneye umushahara w'ibihumbi 300 ku kwezi ndiko ndagira ibintu vyoroshe cyane nta bihumbi 500 nagize navuze ka equipe gato kabayabaye sivyo mugabo wifuza ko kaba gatunganije neza ivyo wabemereye bakabironka ku mwanya ku buryo n'imiburi umukinya bayishimye muri dukumuha iyo tofu kayirondera ibihumbi 300 babakinyi bagera kuri 25 saison izohera maze kubahemba
imiliyoni 90. miliyoni 90. Miliyoni 90 ziyongera ku ijana za recruitment. Ekipe iba hamwe nubo ya recruitment y'imiliyoni 100 ku bakinyi, hanyuma cubahemba miliyoni 90. miliyoni 90. Umukinyi arafungura ekipe mwikambe n'imiburiburi singize menshi ku munsi ibihumbi 200. Ibihumbi 200. Saison uza gusanga uri kuratora miliyoni 73 hafi n'ibihumbi 200. Urafata calculatrice hafi. Miliyoni 100. Ratio y'imiliyoni 73 n'ibihumbi 200 na karorero. Siniriwe ndafata ibintu vyinshi, sivyo? Noneho hagiye kwiyongera ko ikintu cha prime de match. Mugira match zigera kuri 30 muri saison, n'imiburiburi burategekanya kubera yuko niba ushaka ekipe nziza itwara igikombe canke iza muri top 4 tegekanya ko match zose bazozitsinda ubu yafise samafaranga uzorondera miliyoni 22 n'ibihumbi 500 n'imiburiburi kureka dufate ko n'imiburiburi prime de match ibihumbi 30. Ibihumbi 30 prime de match miliyoni 22 n'ibihumbi 500 mu mwaka. Na karorero ndiko ndagena ntanga utuntu duto ko bintu bigomba kuba bikenewe muri yategekanye ubu yafise ntuvuze ngo tuzoyarondera kubera ko hageze. Oya, tegekanya sezo itangura ayo mafaranga ahari uvuge ngo nimba ari match 30 nkeneye ko bazitsinda zose nshaka gutwara igikombe canke mboneke muri top 4 kugira ngo rero wirinze amafaranga ya prime miliyoni 22,500 buzifise ngaho. Déplacement match yo hanze uko yo bimeze kose ntishobora kugutwara munsi y'imiliyoni 3. Ivyo vyo ububizi kuko nk'akarorero dufate ni ekipe yavuye mu ntara ya Makamba igiye gukina mu ntara ya Muyinga canke mu ntara ya Cibitoke, birabasaba hari n'igihe basaba ko baja kurarayo. Yes, havuga ngo tugende turare mu hotel imwe mu hotel ziri mu ntara ya Cibitoke, hanyuma bukeye ntibagenda kugira mu entraînement atafunguye. No, barabanza bafungure kwanza. Nanje navuze nta mafaranga make imiliyoni 3 zigomba gutwara umuntu asohoka match 15 miliyoni 45. Sivyo? Miliyoni 45 za déplacement za match yo hanze. Ikibazo ca mbere ncambanza kwibaza muri yandi babaha yitwa ya déplacement miliyoni 45 zirashika ko abahe miliyoni 10. Urakoze aho rero burigereje ni match 3 abahetse na karoro gusa nagize ari n'igihe ahera kuri match 2 5 ibaze uvuye Muyinga ufise match Makamba iyo nimwe iyindi match uvuye ibujumbura match Makamba ntiyaheze za miliyoni 10 ziheze kuri match 2 aho wanashaka mbaye ndagejejaho. Tuve muri ivyo rero ivyo ushoye mbere yuko saison itangura amafaranga wewe winjiza reka dufate ko ufise stade jamwe abantu 5,000. Sivyo? Stade y'abantu 5,000 ahi wacu match ni 3,000. Bivuye kuri 2 bigeze kuri 3. Aho kandi amahirwe menshi ukinira Bujumbura naho tutabaronka. Ukinira Bujumbura uvyo nibindi ndiko ndiharurira ibindi ntaco nagize muri rusange. Uri nk'Igitega canke mu ntara zindi zo hagati hari gihe abantu 5,000 muri stade wagize amahirwe match barayujuje na spoje ko saison yose match zawe 15 wuzuza stade. Kuri match ushobora kwinjiza miliyoni 15. Sivyo? Winjije miliyoni 15 kuri match 30 ni miliyoni 225. Sivyo? Miliyoni 225. Miliyoni 225. 225. Yego we winjije. N'imiburiburi uratetse imitwe urafunze imitwe irya nino uronse umuntu aguha miliyoni 100. Sivyo? Na karorero nagenda tanga sponsor y'imiliyoni 100 uronse imiliyoni 325 ariko mwizo zose nta na zimwe watanguranye kukayo ku kibuga na yazo kwinjira ari uko ufise match kandi muhiru hakirira match zigera kuri 15 zonyene. Uronse miliyoni 100 uronse nk'intererano mu buryo bwo kubaka ekipe
za miliyoni 400 canke 500 utanguye saison ufise izo miliyoni 100 gusa sivyo arizo vuga ati ningizo ngomba nubakisha umuntu aguhaye izo miliyoni 100 nazo nizo ukoresheje muri recruitment y'abakinyi abakinyi mbere na mbere utanguye kubahemba muri ya mafaranga ariko araboneka kuri entrée ku bibuga ni nayo ukuyemwo prime ekipe bivuze ko igwa mu ruhombo ruri hagati y'imiliyoni navuze ikoresha budget ya miliyoni 100 amafaranga igwa mu ruhombo rwa miliyoni zirenga 240 amafaranga yose tuyateranije aja muri mwe amafaranga yose tuyateranije y'ibyo ekipe n'imibuye buri ibaye igomba gusabwa kuko ntitwavuga ngo ibaye kuko iyo ekipe nta gikombe utahukana nta ekipe yo kwaro kwitema nk'izo ngo itahukana igikombe umva ko Aigle Noir ishaka igikombe cy'umwaka uza batubwiye ko bariko barategura gukoresha budget miliyaride 2 nta ekipe ikoresha izo miliyoni ikoresha kwitema miliyoni 100 ngo hanyuma itahukana igikombe ntibikunda ntibishoboka navuze aka ekipe gato karaho kabaye adu raba rero iki kintu ekipe ibaye champion uyihaye miliyoni 70 wayihaye miliyoni 10 gitangura higanwa iratomboje baronse miliyoni 100 baratomboye sivyo ayo yose waharuye tuyateranije miliyoni zigera kuri 80 ntashika nk'imiliyoni 500 shirako miliyoni 225 sivyo vyose ubiteranije ekipe ntishobora kuja munsi y'urombo rwa miliyoni 200 ikibazo kimwe ca nibaza aba ba president baba mu mupira w'u Burundi amafaranga bayakura aho mu president usanga afise ekipe imyaka 3 4 5 kandi akorera muri condition za zindi nyene zidahinduka ekipe akabaho abakinyi akabatunga bastonze imiryango staff akayitunga itunze imiryango ata sponsor ifatika nimwe yigeri haba eheraba rero aduka ikintu nivyo miliyoni 70 bazohabwa uyu munsi twavuga ngo hari intambwe itewe ariko iyo ntambwe itewe ku rugero runganike mbere na mbere jewe kuduza amafaranga sinarinda vyanse pe naduge mugabo eske nta kintu gihari gikwiye gukogwa cotuma aya ma ekipe yacu aronka aba sponsor kuko ndabizi neza 100% sama ekipe yose yagize amahirwe yo kwisanga mu minwe nka Fondation Pax ikigo cifashe ariko uretse n'ico kigo cifashe bashobora kudodora hirya no hino bakaronka ubwo buryo uyu munsi ubwiye Kayanza United ubwiye Bumamuru ubwiye Ngozi City ubwiye zande rondera aba sponsor baza kubakurahe mugabo Adu na Patrick teriyo ntambwe ikintu kimwe kihari reka manze meze iki kintu teriyo ntambwe kwati byanse rondera umuntu udandaza akamashusho yihiganwa giwawe ndazi ko iki kintu bakizi kandi baciyumvira mugabo dufise ligue itagira visibility ntimumbwire ngo FIFA Plus nta visibility ako meme naho amakipe ni idandaza n'amakipe ngafise imbuga ico si kibazo ni kibazo nyene ko abakinyi babo nyazo mene iki kibazo wewe tuvuze ngo imbuga sivyo tuvuze ngo urubuga rwa Facebook uraza kurucisha kinkino oya se niko nabo yinyino niko ndavuga ngo iyo ekipe izuguruka gute yumve ko ibijanye no ko bodandaza abakinyi babo biciye mu kugaragaza amashusho yabo baziyumvira ico ciyumviro gute aroroke meme na ekipe dafise page Facebook canke Instagram canke Twitter canke izindi mbuga biragoye ko uzosanga ado ayo ma ekipe yiyumvira ico kuko je muraniyumvira ari umuntu yambwiye ngo bugiye wasa amafaranga makeya na menshi ntayo yes Jesse nagaye iyi ntambwe ya miliyoni 70 mugandi ko ndakwereka ngo ni gute aba president y'imigu yagowe amafaranga ikoresha nayo yinjiza bigenda gute niko ndavuga ni tuba muri ligue itagira visibility nawe Adu tuvugisha ukuri sivyo tuvugisha ukuri ufise societe yiwawe yitwa Adu Sport Hub hakuriya ariko iriya ntuzeya hariya FIFA Plus nihemba amakipe canke amakipe ni iriya nta visibility rimwo FIFA Plus nta visibility rimwo iriya si televiziyo yerekana inkino mugabo I'm sure 100% ko ishiramwe rikorera mu gihugu ca Kongo
rikorera mu gihugu cy'u Rwanda, rikorera muri Zambia, rikorera muri Tanzania, bazi neza ko inkino za Primus League zifite televiziyo zicako uko tubona NBC Premier League. Erega ahubwo gusa Uku tubona bazerekana ikibazo nuko ayo ma institution akomeye araza kuzana ama publicité ko barizeye neza ko aza kugaragara, azana amafaranga, bahereza imigwi, baraza kuzana ati nitwa Adu Sport Hub, nyambara muri poitrine ndaguha miliyoni 10 muri saison. Ubundi ndaguha ibihumbi amajana angahe, ndaguha miliyoni 3. none si uko bakubona amafaranga ndaguha miliyoni 5, ariko wowe uraza kubigira uzi neza ko biza guherera ahantu stade iza kwinjiramo abantu batarenga. mugabo barashika oya none bibona we ikintu canditse kuri jezi ya Vitota kiravye kwifoto. mugabo kwico nyene reka warashaka tuvuge ko ama equipe yacu menshi arahomba kubijanye ni uravye amafaranga bakoresheje mu gutegura higano, ukara amafaranga bakoresheje muri Rokitema, kuko dufate akarorero boma muri mu mwaka muri sezirangiye turangije ya 2025-2026 twamenye ko iriya equipe ishobora kuba yarakoresheje amafaranga angana ni miliyoni 300 na, ariko niyo equipe ayo n'amafaranga yakoresheje muri Rokitema igaca bari iyo equipe isufura ku buryo june 3 za nyuma itabifise ubushobozi bwo kuja kuri tele. Erega banya ntibasufire ngo babuze amafaranga, bagize souffrance kuko bayajeze nabi. Naho rende ko naho ukazungika muri Rokitema, hanyuma utaronka amafaranga ashobora kugutunga mu myaka yindi iri imbere, urumva ko nako mu minsi yindi iri imbere, urumva ko naho rero niko ndavuga ni gestion yabaye. Naho niko ndavuga ikijanye na organisation muri equipe, mbega muri ayo make yo baba bafise baya managinga gute? Niba mudashoboye kugira amafaranga ibihumbi 2 muri abantu batanu, muvuga ati ibihumbi 2 rero tubigura iki kugira tukigi, ariko nko kugira ngo 10 muri abantu batanu n'ubundi bivuze ko je namanda bankakarorero Premier League canke Championship, urasanga equipe kena Championship yarinjije amafaranga asumba equipe yakinyera Liga muri Premier Division. Niko bimeze. Ugaca bibaza ati none kubera iki Wolverhampton Wanderers yakorotse higano yinjije amafaranga igasumvya equipe yabaye muri 6 za mbere muri La Liga? Ati bishoboka gute? Ivyo birashoboka, ariko ngaha mu gihugu cyacu cyo Burundi equipe iba muri equipe twaramaze kumenyera ko hariho equipe zine za mbere, twaramenyere ko hariho equipe ziri muri middle, twaramenyere ko hariho Olympic Star na za Rukindo zari zimenyere ko itaduga w'icenda idakoroka itaduga ariko yamiraho, twaramenyereye ko koresha budget miliyoni n'amajana 5. Twaranamenyereye ko hariho equipe ziba muri equipe za nyuma za deuxième division zaje tubizi ko zije kuramukanya egare ko zica zisubirayo. Bivuze ko laba nk'ama equipe yaraduze mu mwaka weze muri Premier Division, hasigaye equipe imwe yonyene. Bivuze ko nayo ma equipe organisation canke gestion y'amafaranga baba bafise y'ivyo bagomba gukora, kuko nk'ubu ivyo tuvuze ngo bijanye ngo na sponsor, tuvuze ngo bijanye na sponsor equipe twari ko turavuga kuri ryari nka Olympic Star, tuvuga ko yambara abafatanya bikorwa nabonye bamba abafatanya bikorwa bagira kuri babi hanze no muhira. Mugabo niba bari abafatanya bikorwa ba amafaranga, ariko tukabona bari abafatanya bikorwa babambara imyaka irenze umwe, ukabona uyu mwaka babambaye umwaka uzabambaye, twagiye tuvyumva muri Bomamuru equipe bambaye umufatanya bikorwa imyaka ingahe, ariko kaza wumva hariho bamwe bavuga ko hari hano ma equipe usanga bambara abafatanya bikorwa bamaze kumara contract kubera imayo n'ubundi ziguma ari zazindi. Ivyo vyaragiye biravugwa, nimba none abo bafatanya bikorwa banaboneka banatanga ayo make, hanyuma ayo ma equipe ntaba konveka avuga ati vya bintu twakorana nibi kuko hari na ma equipe ranko ba sponsor, ariko gasanga no kuri tele nta kintu kijanye na publicity bashobora kubakorera ku buryo cyo kwatira n'abandi bavuga ati ibyo twabonye kuri iriya equipe tugomba natwe kwinjira kugira ngo bize bikorwe, iriya visibility twabonye natwe tuze tubikora. Equipe zacu hoho zirakoresha koko ashobora kwatira abantu ku buryo bazane ayo ma publicity. Ni kibazo kinini wanashimisha cyo kijanye no kwamaza no kurondera sponsor, ariko Jeffis akabazo kamatsiko ngomba ko munyishura imbere kutuva kuri ino CJ. Mbega uno munsi championnat yacu kugira ngo irame umwaka w'inkino ugende neza ko amafaranga n'ubundi yamaze gusoka kandi